Nshuti namwe bakunzi ba radio television Burundi bwiza RTBB ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo aho muherereye ku mpande zine z'isi. Ndabahaye ikaze mu kiganiro c'ijambo ry'Imana. Thème y'uwo munsi iravuga ngo esprit d'intimidation. Matthieu 13, 54 à 58. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés en disant: d'où viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères et sœurs? Ne sont-elles pas parmi nous? D'où lui viennent ces choses? Il était pour eux une occasion de chute, mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa maison. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Acte 19, 13 à 16. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur dit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel il était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de sorte que ils s'enfuirent nus et blessés. Muri make rero umuntu wese arafise ibihimba bitatu: esprit, âme, corps. Ariko ku buzima busanzwe iyo umuntu mubonye kenshi ubona umubiri ukaca wibaza ngo uyo niwe muntu afise agaciro gusumba. Ivyo rero vyarashikiye Jésus aho bamurabira mu mubiri batangura kuvuga ngo ni umuhungu wa Joseph umubaji, aho baca bashira habona ibyo abavyeyi bashoboye gukora nko mu miryango, akazi k'umumenuisier n'akazi k'umufundi. Umufundi rero muri societe n'umuntu ego ivyo akora barabikunda mugabo nta cyubahiro kinini ya cyane bamuha. Jesus Christ de Nazareth yarafise mission yo gukiza no gutabara, ariko rero ngo iwabo kuko batigeze baha agaciro mission ahubwo bashira imbere ico abavyeyi bakora. Uyu munsi ntusubire gutakaza intumbero yo gutabarwa aho uraba cyane cyane ngo umuntu ava mu muryango umeze gutya. Ikizogukiza si ico mu muryango ahubwo ikizokugira akamaro nico Imana yashoboye kumushoboza uyo muntu nyene uri kurabona, naho mwakuranye mwiganye eka n'ukuri umuzi urarengera ivyo kugira ngo agutabaze ico afise nk'umugisha wawe. Jesus Christ de Nazareth yaravuze ati n'ukuri umuntu iwabo ntiyemegwa. Ngo ivyo rero vyatumye ata miracle nyinshi akora, naho babona ivyo ariko aravuga ari umuntu w'ubwenge kandi n'ivyo babonesha amaso ntiyashoboye kubatabara cyane kuko bari bahejeje gutesha agaciro mission yiwe. Akarorero ka kabiri n'abahungu indwi nabone barerewe ku mukozi w'Imana, nk'uko Imana ishaka kutwereka ngo abavyeyi bo barashobora kuba basenga, ariko rero gusenga nta procuration ibaho ahubwo ni intimité n'ubusabane bwawe n'Imana. Aba bahungu inkuru yarangiye bakubiswe ngo kuko bari barakuranye na Paul, bakabona Paul avuga le nom de Jésus, hanyuma ababoshwe bakabohoka eka n'ukuri bagatabagwa. Ngo igihe kimwe rero haraza umuntu amerewe nabi, kumbe uyo muntu yaramerewe nabi spirituellement, ngo hanyuma akibegera bobo baca baravuga ngo le nom de Jésus, ngo wa wundi Paul avuga. Esprit malin canke impwemu mbi yari muri uwo muntu yarashoboye kubamaramaza, iravuga ati twebwe Jésus turamuzi neza, ngo je connais Jésus et je sais qui est Paul. Murumva bene data ko impwemu zozo zirashobora kubona ivyo uriko uravuga wewe uri kuritirirwa izina rya Jesus, ariko umuntu yambaye umubiri yize amashuri akomeye kuko akoresha logique akazoheva atakaza igikomeye. Babahungu indwi kuko atabusabane bwiza n'Imana bari bafise, bakoresha gusa ngo ni kubera Paul turi kwirigara imwe canke muri groupe imwe. Ivyo ntibihagije, turashobora kuba twariganye twarakuranye, ariko n'ukuri ntuzotakaze umugisha ngo ni kubera umuntu muzinanye, ahubwo urubaha ico umutima nama canke conscience iri kwirakira biciye muri uwo muntu.
aba bahungu indwi rero naho bari abana b'umukozi w'Imana barakubiswe gushika naho bataha bambaye ubusa. Uyu munsi jewe nawe esprit d'intimidation ntizogutere aho ushaka kutubaha umuntu ngo ni kubera umuzi. Ibi bishobora kuba mu kazi ukaba engagé aho uyo nyene mwiganye canke mwakuranye ukaca ushaka kugendera mu byo ushatse ngo ni kubera muzinanye. Ivyo rero ni muri domaine zose Imana iradukanguye ngo twubahe abatwegereye na cyane cyane ntibaze baturengere bashaka kuducinyiza. Mwemu yera ndagushimiye ko uvugana n'umwe wese mu buryo bwiyoroheje kugira niyumva aho yatsitaye yihane ahindukire. Mwariko murankurikirana nitwa DJ Barahinduka. Iki kiganiro cyabereye ku mihora itandukanye kandi n'ibindi byinshi cyane. Ivyo tuzoshobora byose tuzoza turabiganira biciye kuri radio television Burundi Bwiza, ku mihora ya WhatsApp, YouTube, Facebook, Twitter eka na Instagram. Murakoze cyane, Imana ibahezagire.